ngira no umwana muramubona hano tukaba tugiye kumenya byinshi ko bimwerekeye. Muvyeyi namahoro. Namahoro. Murameze neza? Rica buke buke ariko si cyane. Wakona amaboko atameze neza mu maguru wako hose atameze neza. Ico kibazo cyo bacatanguye ryari? Wumva kuva vuka namuvuje kwa muganga namuja kuri sengizito je nanjye nabibonye ko binshikira. Niko yoba yaravutse canke vyagiye kuza mu nyuma yamaze kuvuka? Ubasi ko yavutse akomeye. Ico kibazo cyo bacatanguye afise imyaka ingahe canke byo bavyama? Ndabiheze mbere afise nk'imyaka nka 13. Naho nace ni cyase nkatekereza ko mbona ko ntazokira. Kwa muganga mu mwana baje barabwira neza yuko ikibazo umwana afise ari kibazo kitazigera gihera. Hello fam, nkuko mubibona kandi ni Sandi Umoja Tv. Turabahaye ikaze na karibu kurikirana ikiganiro cuno munsi. Nkuko mubibona kuri mic ni Kenoz, nkaba ndi kumwe na Gu kuri kamera. Hama kandi twagendeye muri commune Mutimbuzi zone akaba ari Maramvya. Tukaba twagendeye umuryango wundi ufise umwana yavutse amugaye. Tukaba tugiye kuyaga n'umuvyeyi wiwe, tukaba twamusanze ku muhana ngira no umwana muramubona hano, tukaba tugiye kumenya byinshi ko bimwerekeye. Muvyeyi namahoro. Namahoro. Murameze neza? Turakomeye buke buke. Kese busingwara. Mwitwa gute? Je ntogiye gushaka Serafina. Uyu mwana nawe witwa gute? Sengiyumva Afise. Arazi kuvuga? Oya. Afise imyaka ingahe? Afise imyaka 17. Umuntu agerageje kubiraba turabona yuko atameze nk'abandi bana, bisa naho yoba afise ikibazo. Uyu mwana ingorane yoba afise n'ingorane nyabaki? Umwana afise ingorane mu mafyigo. Oya rica buke buke ariko si cyane. Wakona amaboko atameze neza mu maguru wako hose atameze neza. Ico kibazo cyo bacatanguye ryari? Wumva kuva vuka namuvuje kwa muganga namuja kuri sengizito ndamujana mu myaka mubana bibimuga ndamuvuza mbona nyine ntakivuyemo ndavuga ndica ndatekeretse aho kugaragaza namuvuje iki aho byaranse. Ku ruhande rwo kuba afise iyo ngorane y'amafyigo hari ikindi kibazo cyo bagihari gituma ameruko adashobora gutambuka canke ngo akore ibindi bintu nk'abandi bantu basanzwe? Je nabona bijuko nukusumva ngo yaravunitse ko yavuka je nanjye nabibonye ko binshikira. Niko yoba yaravutse canke vyagiye kuza mu nyuma yamaze kuvuka? Ubasi ko yavutse akomeye. Ico kibazo cyo bacatanguye afise imyaka ingahe canke byo bavyamaze igihe kingana iki? Je natangwe kubibona afise amezi 6 hajyagira yicare cana kuza ndiye kuzanaza kumuvuza kwa muganga. Kugeza no mu mwanya n'isaha ndabiheze mbere afise nk'imyaka nka 13. Naho nace ni cyase nkatekereza ko mbona ko ntazokira. Kwa muganga mu mwana baje barabwira neza yuko ikibazo umwana afise ari kibazo kitazigera gihera canke nimwe mwabaye bucika intege? Je usanga citse intege kubera namuje muri ecographe. Bambwe ko mu kinyungunyungu atamagufa nyine akomeye ahari yo kugira ngo mwagende. Camva binshinga intege ndabihe. Nta kindi baba bari bababwiye ko kwa muganga bashobora gufasha kugira ngo ubuzima bw'uwo mwana bubandanye bugenda neza gusumba uko bumeze ubu? Gusa cyane ndamufasha nawe ndi muganga amugisha massage yo kuri sengizito. Amubwira massage mbona nyine mazigiye nyine kinini. Kuba nari amafaranga mbandarambiwe cyane ndabiheba. Ntumva kubenga hariho nk'ico ba warimye umwana yategezwa kuronka canke mwamagize ikibazo cy'uburyo kugira ngo umwana ntabandanye kumavuzwa? Wase uburyo bwabuze je mwana nagerageje navujije vyaranse. Mbenda muhevye vuba vraiment namuvuje vyaranse. Nonde amaze afise nk'imyaka nka 13 14. Ubu namukamwabuze ko simyaka ingahe? 17. Byumvikana neza ko amaze hafi imyaka 5 muhagaritse kumutwara kwa muganga. None uyu mwana arivukana canke murafise abandi bana mutunze ngaha mu muryango? Oya tari kubona abandi bana batoyi biwe. Niwe yari imfura? Oya imfura iheze umwaka. Bakunzi ba Sandi Umoja Tv ngira murumva yuko atari ibintu byoroshe kubona ko umwana afite imyaka 17 adashobora gutambuka atakina kimwe adashobora kuva hari. Urumva yuko ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Tugerageje kuganira n'umuvyeyi mwumvise yuko umwana yoba afise ikibazo coba ari ikibazo c'amafyigo cagiye gutangura afise amezi 6 avutse akaba amaranye ubumuga hafi imyaka 17. None muvyeyi nk'abaza kwikana kino kiganiro mubona mwosaba iki canke mushikiriza iki? Cyo nabona mwoma amafaranga maze ndamuvuza.
kubera ninzara yashaka kumwica kwa umva ntawe twafungura twiza yana turahaba byo nafuma gusa n'ubuzima sineza numva mu bisanzwe kugira ngo ubuzima bw'umwana bubandanye bugenda neza no ko bazaronka icyo afungura kimeze neza ndambura no duta kazarano twebwe nka Sandi Umoja TV twagerageje kuraba mu buri buke yadufise turagerageza kwitunganya turabe yuko hari cyo natwe twabafasha cyo twabamarira si ikintu kinini cyane ariko uko kiri kose mu gishime ni ikintu kivuye ku mutima cyo bafasha kugira ngo umwana azararonka ikintu kimutunga si binini cyane si umudugu urimo ariko n'ikintu cy'akamaro gishobora kubafasha mu buzima bw'umwana kugira ngo abandanye amererwa neza hari icyo mubona mushikiriza nashaka ko nza mama amahera bisi kubera uburyo bwabaye butoya kugira ndamukurikirana ndamujyana kwa muganga ariko ndose nk'abamufasha nkanza amayi ntuzeya ya bisi nose nkanza ndamujyana ndose mundosheje uburyo kujyana kwa muganga nose nkanza ndamutwara Kurande uko uronka amahera ya bisi ibyo bintu umuwasanze bamukorera vya massage canke ivyo byo nta buryo butwara na massage yatwa amafaranga menshi cyane kubera nanje nananiwe nico tuma cenda biheba bitwara uburyo bwinshi urafata bisi ugafata amabajaji umva udafise uburyo cyo biheba nyene ndakubwira ko umuntu aca biheba Guys, umuntu wese ariko arakurikirana iyi emission yafise cyaterera canke ico bafasha uyu mwana murahawe ikaze murabona yuko ari umwana akeneye ubufasha ku myaka 17 abandi bana bari mu rugero rumwe canke babangana n'abari nyuma yiwe gatoya cyangwa imbere yiwe gatoya urabona ko abara abana bafise ubuzima abana batambuka bashaka kugenda cyangwa bashaka kugenda no ku mashuri ariko wowe ntibyakunze sikosa giye sinikosa ry'umuvyeyi niko Imana yabishatse umuntu yabafise rero ico yofasha cyangwa aterera rero nimeho ngaho munsi mushaka kwandikako cyangwa mukagira ico mwandika muri commentaire hama mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Sandi Umoja TV kuri Mike mwari kumwe na Kenoz hama usanzwe bahereza ama image meza akaba ari mwakoze kudukurikirana